What's up my people, I'm back. Je suis vraiment désolée, je suis encore en retard. J'avais pas posté de vidéo, ça fait 1 semaine et demie je crois. Alors aujourd'hui, vous aviez l'habitude de me voir parler toute seule. Je ne serai pas toute seule, je serai avec une autre personne, une invitée spéciale qui va pas tarder à arriver, j'espère. Bon, voilà. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, comme ça tu vas voir toutes mes vidéos. À chaque fois que je poste, tu seras là, tu vas voir. Il faut appuyer sur la petite cloche à côté de subscribe. Et comme ça, à chaque fois que je poste, ça va faire tiri, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, notre invité, c'est Yousla. C'est Yousla, la voici. Première question. Alors, Yousla, d'abord, pour commencer, vous connaissez ce petit visage, je me dis, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà? Bon, rien. Yousla blessing-Yousla kuri Instagram izina ry'ikirundi ntaryo nzi imagine wita good Keza nenda izina ryibagiye je me rappelle même plus aho twahuriye Kwa Alan Production. ujya tubone après duhuye turageze gutyo and umunsi umwe nza numva ngo yagize accident et sinatahuye d'abord parce que je me disais mais ibyo bintu n'ibiki mukora mvuga okay ndavuga ati ni accident maybe biraza kuba neza aza ukira etu bacambara ko akeneye kugira operation et moi ikibazo cyambere nashaka kumubaza ni igihe uvyutse parce que je me dis ko arabaye inconsciente et tout uvyutse ukabona ivyagushikiye mu mutwe n'ibiki vyaguciye mu mutwe wiyumviriye iki? Bon, muri uwo mwanya namenye ko nakoze accident, sinari bwamenye uko nababaye ariko narumva ko mbabara umubiri wose. Hama après barambwira ikibazo ndagize, barambwira ko navuditse ku mugongo ariko barampisha ibintu bimwe kugira sindabimenye. Bambwira ko navunitse umugongo umva ahantu hatoya cyane, bambwira ko ari hato, bambwira ko ntegerezwa kuryama kuguma ndi allonge, donc atakwihindukiza atakugira ibintu na kimwe. Mu nyuma ntangura gutahura rero yuko bwa wundi vya bintu biri grave. Ikintu nishize mu mutwe ca mbere nariyumviriye cyane nk'uko uwundi muntu ashobora kwiyumvira, nivyo vyanje mu mutwe ndiyumvira mana kubera iki, kubera ko abandi bose twari kumwe nta numwe yakoze accident, bon nta numwe yababaye, nivyo nashatse kuvuga. Ndiyumvira kubera iki muri bose ari je nababaye. Nico kintu canje mu mutwe, ndibaza est-ce hari ikintu kibi no narakoze kuri no si cyo tuma ari je mbabara jenyene. Ivyo biramva mu mutwe. Mugabo wewe bizarrement no ku mafoto twabona yose wagumutwenga wagumura umuntu umenga nta cabaye, genre en fait c'était genre ujya mukoga sukwemera kwa hatari kubera ukuntu ameze atanavyuka atanihindukiza but aguma ariko ratwenga. Ni igiki cyo bacaratumye uguma ufise iyo espoir, uguma uri joyeuse ujya mwanya wose kuri Anne? Bon, reka mu majambo make. Avant ukuntu busanzwe meze je mu buzima nd'umuntu sinkunda kubabara. Ku bantu babizi nkunda kuguma ntwenga nubwo mba mbabaye ntushaka kubimenya. Rero nkibimenya urumva narababaye, simbeshi narababaye cyane. Mwijoro niho nari umwanya wajeje nyene wo kurira, wo kwiyumvira, ariko wo kuvuga ngo mu mutima wanje nariyumvira ninabereka ko mbabaye cyane. Ese aba n'abana b'abantu baza kumfasha iki? Muri jewe nivyo numva, muri jewe ati ntaco baza kumfasha, so reka renze ndabatwengera. Kwa darabona na mama ingene yari ameze, ngacashaka rero mama ndamwereke yuko atakintu na kimwe gihari. Numvise ukuntu bimeze, donc bambwiye ko bidashoboka ino. Ikintu nishize mu mutwe nishizemwo kwiyakira. Nace niyakira muri jewe ndavuga ati ubu rero reka niyakire, umuntu wese azaraza ndamutwegere. Umva ariko mu mutima wanje simbeshe, mu mutima hari hababaye cyane. Uwari kugura umutima wanje ari gusanga hari noir. Waragiye ku mastatue y'abantu bose, urajya kuri Facebook y'abantu benshi cyane,
urajya kuri Instagram urajya kuri Yakeza urajya ahantu hose on te voyait partout mais après ndiyumvira mais actually je ndakuba ari ikintu cyangiye mu mutwe narimvira ati bwa bundi kuba populaire abantu bamara baravuga muri yerekana ngo muri ko ahantu hose muri partout kuri kantu hose ngenda ndagusanga mais ça a sauvé Yusla guys ça a sauvé Yusla donc mureke kuza muri injira mu mutima really nawe ati la fille elle est tellement gentille umuntu wese bahuye aramutwengera bakaba bagenzi yetu yarashoboye kugira abagenzi benshi aragira ara networkinga sana none raba ubunyari mu ngorane et tout le monde bavuga ati wa mukobwa ameze gutya umwana mwiza tumufashe nimba toshana gutanga amahera basi do sharing you see so I'm like wowe babifashe gute ubonye abantu bose kuriya parce que abantu bamagwaye bakabashira ku ma télévision bakavuga like muwafashe et tout mais toi quand même il y a eu même des événements ugira bagu supporting wewe genre ukibibona wabifashe gute ibyo bintu bon murampura nigende ndabisigura ntabeshe byarandenze hari igihe naba njyamye muri kiriya gitanda nkiyumvira none je nkora iki nama ndavyumvira dayo nkora iki kubera iki bahagurutse ko iki babikoze ariko muri jewe cambona kumenga ni Imana yabikoze Imana yabashize mu uwo mutima wo kubikora kuko ntabeshe byarandenze bon nari umuntu je ngene nayigize accident hari huje abantu benshi kuri hôpital militaire aho gaca wumva umuntu yemeye kugufasha undi mwanya naravuze ati iyo ubanye neza n'abantu biragufasha mu buzima byaciye bituma narize novuga ko nize kubona ko ninabona umuntu nanje sinzoze bavuga ngo sinzoze ndamugara ko mu majambo make nico cyanyigishije muri ivyo bintu so dushaka kumenya Yusla ari mu biki bunye bigenda gute aratambuka parce que ari abantu benshi bagusupportinga batakuzi kuva kiyege mutarahura mu barabara nka je par exemple uratambuka uriruka ugiye you see so bimeze gute uri kurabandanya ukwivuza cyane ego bon ubu ndatambuka d'abord uraza kudutambukira je vais filmer elle va marcher ndaza kumufilm okay bon ndatambuka ndicara nkuko mubibona ikintu ntarakora sindiruka nico bon kiracangura ariko ndakora kine urumva ndacakora kine bambwiye ko hataragira ko ndayihagarika ariko nibaza ko muri février bizoba biheze bareke bose barebe gusa ntibakoreho bakurebere hirya sinon alors je me dis que à ma questionnaire c'est Naya bon après si comme mushaka kumubaza ati mushaka mu commentaire hanyuma nkasuda mushira inbox shaka ziza kuyara kuri chaîne yanje hanyuma oui là c'est bon tu peux venir baratuzaniye jusha hemwe ma merci. Oh, tu étais que tu vas guérir à pub. Tu cries Bouja Café. Voilà. Et Iji, tu vas goûter? Cocktail, voilà. Moi, je vais goûter d'abord. Linda, tu regardes que Gatonia a interview. Bon, soit. C'est super bon. Je suis émue. Écrivez dans les commentaires. Hanyuma, abonnez-vous. Hanyuma mu liking. Ouais, c'est tout. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.